to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe turashima ibintu noboki ibintu ni umunyenga. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce Desan uvuga Doctor of Love aka Diko. Ndi mu ntara nziza cyane, murabona yuko no munsi twavuye gatoya muhira turatembera, turi mu ntara nziza, intara iteye igomwe. Kuba tayizi ni intara ko kwita nshasha yabayeho inyuma y'izindi, nyuma y'igihe kinini igihugu cy'u Burundi gifise intara 17. Ni intara ya Rumonge, wovuga yuko ari nimwe mu ntara zikomeye cyane zinafatwa nk'ikigega cy'igihugu atoba yibesha. Uvuye mu gisagara ca Bujumbura neza ni ku birometero 72 mutse uzananye nko kuri Osea Endie neza na neza uhagenda birometero 1200, uzananye ku nyanja y'Abanyamerika ni ku birometero 2000. Nubwo navuze intara, murabizi yuko zerutse komera nk'izegeranirizwa hamwe. Intara ya Rumonge duca tuyisanga mu gice ca Burunga, iri neza na neza mu gice c'ubumanuko bw'igihugu bushira ubu seruko. Ni naho tugiye gukorera ikiganiro cuno munsi, aho ni naho kandi dusanga NIYIBITURONSA HOTEL, imwe mu mahoteli ikiravugisha abantu haba mu gihugu cy'u Burundi, mu karere eka no hanze. Ni naho dusanga umuntu navuga ngo tuvuze ino hoteli duca twumva cyane, nimwe mu bagabo kabisa wovuga yuko bahezagiwe, barondeye amafaranga akabitaba atobabeshe cyane. Mutama turabakiriye kuri Fresh TV. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turashima. Ego. Ndatangiye mvuga kantu ati burya hari abantu umuntu aravye ibikorwa bamaze gukora, batangiye babibona, twerekanye kuva hasi ibikorwa bihakorerwa byinshi, kumbure muza kutubwira. Hari abantu umuntu yihutira kuvuga ati no muntu yararondeye agafaranga karamwitaba. Ubwo umuntu avuze iryo jambo mwavyumva kumwe? Mbo ego mu kirundi cacu murasha vyakiruko. Ego. Kuko ikirundi urazi ko kivugwa n'amajambo menshi umuntu akoresha ariko aravuga ikirundi. Ushobora kucita uko undi akacita ukundi kabisa. Uko umuntu akivuze umuntu acashakira agishima. Muri no mu bantu baravye haragatori twamye dusoma kare n'abantu kwa kwicanye tuganira, tubijya mbere abantu baba boss bakomakomeye kwisi, ushobora no kumwihenda ko kamubona nk'umuntu asanzwe, ariko umuntu akibabona kabisa muri abantu bamota icubahiro n'amafaranga. Ese mwebwe umuntu yovuga yuko rimwe muri harakantu kwitango kwikorerako muri garukirako mugafungura mukitaho kugira nyene n'imboneko yanyu muse nk'aba boss? Mbo mu bisanzwe twebwe uravye aho tutsangwe dutuye naho tubaye, biragaragara yuko nivyo twihereza mu buzima bwa misi yose tubironka bitagoranye kuko turi ku kiyaga. Rero urumva wumvise mu Rumonge ca wumva gafi ko muri Tanganyika. Cyo gituma abantu mu Rumonge uzosanga bayagayaga bose. Oya murasa neza kabisa, urumva no ku maso umuntu yoca bibona. Bivuze yuko mubaye hano nyene canke mubaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura? Twebwe tuba hano nyene. Tuba hano nyene mu Rumonge, niho twakuriye. Hanyuma dushima guteza imbere iwacu. Ego. Uwo menga hari umuntu hava yibaza ati se umuntu nk'uwo menga yobaye yibera nk'Ibujumbura canke mbere ahandi hantu yiyamira no hanze naho nyene, nubwo atawovuga ko mutajayo, uwo bari umutima wo gukunda iwanyu byatumye muguma hano canke mwabonye ibikorwa byanyu mutegeza gukorerwa hano namwe muhari? Mbo murakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Kugira ngo twebwe twiyumvire gukorera umugambi nk'uyu mwino ntara nziza cyane ya Rumonge, twavuga ko ari umuherezi w'izindi ntara. Aha mu Rumonge twatanguye kwikorera utwacu tukiri bato cyane. Rero uravye ahantu hagukujije, ukaba wabaye neza, wabanye n'abantu neza, nico gituma twahisemo yuko iyi nyubako twayishira ngaha. Kuko ngaha mu Rumonge uravye imyaka y'amavuka umuntu afise, imyaka myinshi umuntu ayibaye ngaha mu Rumonge. Nico gituma twahisemwo kugira ngo dushireho ino nyubakwa y'iteka. Tushaka nuko urugero rukomeye, eka mbere na kwa tuntu dutaragurika two mu mazi mwavuga tuza twamaze no gufatako. Ego. Ese imbere yuko mugera mwa bino bintu nk'imvukira wa mugani wanyu, hoba hari nk'umunsi dufate mukiri nka bato
mwoba mwarigeze nko kuyubira mu kiyaga Tanganyika mumera nk'abo kwifadikanya n'abandi cyane cyane ko twabonye ugwaruka rwinshi hano rutari dusununura cyane mu by'ubutunzi usanga ruzebura n'uburamuko mu kiyaga Tanganyika. Ego kiyaga ca Tanganyika aha warahakuriye ivyo ntiworeka kubikorerayo. Twarayubirayo twarogayo. Urumva umwana wese akuriye ngaha akura yegamiye Tanganyika niko no bivuga. Muga nta tuntu dusa na business mwamarimvire kuhakorera kera. Mbo narahakoreye vya business cyane cyane ukivuko ca Rumonge. Wow. Naho novuga ko nakuriye nza kuhava maze gukura cyane. Wow. Ego. Umuntu rero anabaravye tutabeshanye uboneka nk'umuntu n'imyaka wanashaka atari kirenga. Ese kugera ku ntambwe nkino iteye ubwoba. Mwa mwayigeze ko gute komenga n'imyaka mumaze kwisi sikirenga cyane kugira tuvuge ngo harabona sinzi ko murabona hari umuntu aguha igishingane cyaho ubwo ibintu yaciyemwe ukumva nyene haheze igihe kabisa. Komenga mwe mubigeze ko ningoga gamutaha. Mbo sukuvuga ngo ndabigeze ko ningoga burya nubwo ntawamaneka ko imyaka ari myinshi cyane burya ndakuze hanyuma noshaka kumenyesha yuko je natangwe kurondera amafaranga mfise imyaka 14 rero kuva ico gihe ntanguye kurondera amafaranga sinasubiye inyuma novuga ko Imana yampezagiye candugiraho nyene 15 16 17 18 kimyaka yagendera duga sinigeze nsubira inyuma urumva ico ndagishimira Imana. Wow. Ibi binta ama challenge canke intambamye umuntu ahurera nazo urabona mu nzira business abari byinshi bivuze yuko utawarigeze uhura navyo akaba niyo mpamvu ugeze ku kintu benshi atamihirwa agira bose kugera ko mu myaka je nakomeje kwita mbere Mikey. Bo impambamye murahura nazo mugabivanye n'ibihurimwo canke nakazi uri kurakora ntaco bikugira kandi igikuru n'umwete no kuvuga impambamye twarahura nazo ariko nari mfise ishaka sinadebukirwa. Wow. Ego kabisa. Iri zina NIYIBITURONSA HOTEL ari nayo hotel isanzwe yitwa ryaje gute ryo bari rifise ico rifana n'izina ry'umuryango kuri mwebwe? NIYIBITURONSA HOTEL ni izina ryanje ry'ikirundi. Kumbe niko mwitwa? Niko nitwa. Wow. Bigenda gute ngo uce wumva ku brandinga hotel yawe utegereza kubyita izina ryawe washase kugera kuki? Mbo izina NIYIBITURONSA kuva nkiri muto aho nagenda ca hose haba ku ishuri nta muntu nigeze numva twitiranwa. Rero maze kumva taho twitiranwa naje ndaja hano ndiyumvira kubera iki abavyeyi banyise iri zina nisangije. Wow. Rero maze gusanga ndagisangije numva riranezereye cyane nca ndagita abana banje navyaye mbere ncangira ko ndagita nino hotel kubera n'izina nakunze cyane gose. Bivuze yuko n'ibibondo byawe ariko vyitwa. Ego. Wow. Nimba tari banga mufise abana bangahe? Kugeza isa mfise abana 6. Ndumva Imana yaraheza. Harimo abahungu bangahe? Abahungu 4. Wow. Kabisa umva yuko umusaza aba yaranakoze impamvu mbona ko baje n'ikintu c'abana nukubera ko burya mu mico y'ikirundi canke no mu miryango barakubwira ngo umwana n'umwana ariko ibonye umuntu Imana iteyiteka igaha umwana w'umuhungu burya nakera ngo barabivyinira gusumba cyane na cyane rero umuntu Imana yarahezegeye nko kwa mwebwe ni umuntu aba yararemye ikintu imyaka n'imyaka kizogumaho na cyane ko mwumva n'amazina yanyu mwakomeje kuyabatiza ibibondo byanyu. Haragategori hano hanze kavuga ngo ni ikintu abantu basa n'abadahurizako nifuza kumenya kuri mwebwe mwateye intambwe novuga ngo ni nigise mwateye muzi iyo kesho bariko bavuga ngo aba boss cyangwa abantu bateye imbere ku bintu by'ubutunzi bakavuga ngo bamwe n'imico ibiri bamwe bakavuga bati n'umugisha yagize abandi ati reka uryo muntu kugeragere kwa bindi bya bintu yarakoze cyane. Wewe ufatiye ku nzira waciyemo kugera no munsi woja ku ruhe ruhande? Mbo jewe fatiye kwico kibazo bajije novuga ko ari umugisha nagize. Ego novuga ko ari umugisha nagize kandi ikindi no kumenyesha nuko mu vyumviro vyanje kuva nkiri muto namye niyumvira inyubakwa yakira ingenzi. Mu vyumviro vyanje byose mu migambi yanje yose mu byo niyumvira byose nariyumvira yuko mu mugambi wa mbere ndoshira imbere
ari inzu yo kwakira ingenzi rero Imana iramfasha murabona ko nabishitseko. Wow. Ego. Bivuze ko ari cyumviro wabanye naco kuva kera. Ego. Waciyumvire kumwe kw'indoto umuntu arota canke waramaze kubona agacu. Hari ukuntu nk'ubu niyumvira ngo nzogura imodoka. Ugasanga afise nk'utumoto tubiri mwibara mbona yuko nteranije nkagurisha n'akavi ahantu canke nkabandanye nk'udandaza ndimo no bigerako. Ni ibintu watangiye kwiyumvira utangiye kwinjira muri business canke ni indoto wamenye kuva kera ukiri mu busa. Ni ibintu natanguye kwiyumvira ninjiye muri business. Narabona yuko ari ikintu nkenerwa. Kandi gitanga akazi kandi aho gishize ni bawubase izina rero aha mu Rumonge nahakoreye byinshi nahabaye imyaka myinshi ni kuvuga naho byoshika nkunguruza murazi yuko mu Kirundi bavuga ngo ntawe uhoraho yabaye ni kuvuga yuko izina ryanje ngaha ntirizibagirwa. rirazwi kwetuza bwari n'ubwa mbere dusa n'abazimiye tuvati mwotwereke ngo kwa twanahuye n'imodoka barikanga sinzi ko hari n'amamodoka branding iryo zina tugateti ni kwa haruguru kwa Mutama muca muhabona ariko ndashimangira ico kintu muvuze ati bugi izina riba ryarubaswe riba rizwe. Umunsi rero uravye no mu byatuzanya abanashaka birimo mutangiye guha akazi ugwaruka nkuko mwasa nababivuze mu kanya gatoya baraza kubona kumbonesha kure yacu ikirori kidasanzwe c'abasore bita We Love Music n'abaremvyi bakomeye abiriko ba Berindo wayo n'abahinga mu mafilme abakomedie nk'aba witwa Jojo ni hari mu comedian hari Yasoni n'abandi benshi baje hano byumvikana yuko mutangiye guhagurutsa n'abantu mubaha ubuzi. Ese kubandanya gukuza bya bintu byanyu cyane cyane muri business ariko business inovuga idatanga inyungu ku muntu umwe n'abandi bantu kubera ko mutangiye gushiramwo ugwaruka cyane cyane mu bintu bijanye n'utugenegene mu gihe abandi bagwiza tunga bagenzi banyu benshi bagifata utugenegene nk'utuntu kutugenegene nyene. Wivuze neza cyane no kuvuga urabe ibihe tugezemwo vyishi dushira imbere ugwaruka kuko ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo kandi uravye mbona uvuga yuko ari ibihe bigenda birahindagurika amarogisi yagenda arahindagurika ibintu byo mu ordinateur bigenda birahindagurika rero ivyo bintu vyishi ubisangamwe abajene nico gituma rero abajene nibo kuyegereza kuko usanga bazi ibintu vyishi ari commercial yawe ukeneye gukora kugira bapibiriye ntuzoza kubwira batama ngo ndifuza yuko i hotel yanishika kure hondera abajene bajya bashobora no kutavyo. Nico gituma rero muri business mu bisanzwe abajene nibo kwiye gushira hafi yawe. Yego. Byo bifitaniye isano n'akamo nashaka na nyine cyubahiro amazi akunda gutera uravye nawe nyene urazi ko urafise n'agatazirano ngo umujama w'abajene mwoba mushaka kugera ikirenge muciwe mu kugira mu bandanye mwegereza abajene kuko nanakunze by the way ndanabivuga uburyo nabonye ugurukira abantu bose abagwaruka mukaganira ukamengura muri bo mwoba mushaka namwe kuvuga ati reka abajene nabo nyene tubateze imbere cyane cyane ko ari bo Burundi bwejo canke nuko mubabona ni ingufu zidasanzwe zituma umugambi w'iterambere ryanyu mwogera ko byoroshe. Bo no kuvuga yuko abajene ni twovuga nibo bagifisa amaraso ashushe ukeneye ko ibintu byawe bigenda neza uhakaza abajene urumva umutama umaze kuba umutama tutavyirengagije murazi niyo bariko bararokirita abapolisi cy'abasirikare n'abajene baraba bagifise imyaka baraba nibo bagifise ingufu nibo bagifise ivyumviro bishushe rero urumva ukeneye guteza imbere urudagwa rwawe ushira imbere abajene. Wow, hari umuntu yo kwibaza ikintu nk'ico niyumvire igikorwa nka kino giteye ubwoba ukuraho kubera iki kitajanywe nkibujumbura canke ahandi hantu mugahitamwe kugishira mu Rumonge nubwo naho nyene hadasuzuguritse. Yego nabikubwiye yuko mu Rumonge ntagiriye umugisha niho nakuriye niho natangura ibikorwa byanje ndashika ku ntamwe ngede kuno munsi hama ndavuga nti iyi nyubako sinoijana ico ciyumviro beshi barakimpanuye mugabo ku ciyumviro ci wanje ntivyari gukunda yuko nubwo ariko mu kibanza cagusa ibujumbura kuri je ntivyari gukunda yuko ndayitwara handi ntayubatse nka mu Rumonge. Yego muze urakunda muhira cyane ko ngo muhira nise numva kumenga none musi no kubya tuje Los Angeles canke ja guhakazi kuko harimo kubanza gutanga akazi imbere yuko nawe ukaronka. Ego ico ciyumviro turagifise turagifise cyo kuzozana abaririmbyi batandukanye
ego turagifise cyane gose turagipriorita cyane ego tuzobandanya tuzana abaririmbyi batandukanye na cyane cyane urabona mu Rumonge abantu baho n'abanyamuji n'abanyagisagara rero baba bakeneye kuza urabahindagurira kugira babandanye baryoherwa we mu Rumonge abanyamuji barahari unahari no govi Bujumbura hari uniba Bujumbura nyene hashininga mwigeze kuva ku kantu k'amashure mu mbabaye nako ndakababaze ko kuri cya kintu nasa no wabaje hano bavati buryo umugisha uravuka mwana urinda amashure ngo canke umuntu yavukiye anahango nibiki ese mwe mwageze kuri bino bintu mwaraciye ku ntebe y'ishure nimba mwaraciyeyo mwizi biki mwiga amashuri ameze gute bo jewe sinovuga ngo naciye ku ntebe y'ishure je novuga ko ivyashobotse ko mbandanya amashure je amashuri yanje nayarangirije mu mwaka wa 6 ego hamufise niveau 6e ego mutuntu n'utundi mu vyakira nk'umuntu aba afise nk'ayo mashuri ariko ugasanga aravuga rikijana ku muntu afise wanashaka na diplome ya PhD amubonye akavuga ati baba aka mu buzima bw'isi mukakira gute bo ni bimwe Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akunze kuvuga ku ishure umuntu agiye ku ishure arondera y'ubumenyi ntarondera y'ubwenge ico Nyenicubahiro arakunze kukivuga cyane ni kuvuga ubwenge ingabire impano kuri Canada murakunda Canada yego wow kubera ki mukunda Canada bo igituma nkunda Canada cyane cyane ubumenyi nico gituma ntavuze Ubushinwa ntavuze Uburusiya nicyo nari niteze neza kugiye kuvuga Ubushinwa kubera mu minding aki business mwa muri kumyumvira business mwa munini abo ari umwana ukeneye kurondera ubuzima ubwenge ishuri yotumbera muri Canada kuko urabagiyeyo nivo bariko nivyo ba mugani bacavuga ngo inyoni guruka yisunga ikirumva ushuraba batanguye wow abantu twaberetse babonye byinshi kabisa ibikoni birana how can I say akabare keza kakarorero babonye keya ihari kuva ku ntango ariko hari byinshi burya biba binyegeje muri hoteli bidasanzwe kumbura sha amaso arabe inyuma hoba hari kandi kantu kakabijya kadasanzwe mushobora kuratira abadukurikiye muri no mwanya kugira bumve koko yuko ino hoteli kwakomeje kuvuga ko ari yakarorero ko ari yakarorero n'ubundi byanyavyo ego nkuko beshi babivuga cyane naje nkabivuga iyi hoteli irafise ibintu byinshi by'akarorero novuga nkavyita nti nakabijya urabona iyi hoteli ni hoteli ikwije amakondisiyo yose asabwa ku nzu y'uburaro iyi hoteli ni inzu ifise amashambere yagutse ni inzu ifise amatwarete yagutse ni inzu ifise ibitanda original kandi ibitanda vyagutse imatara nziza cyane ishuka zirera sinzi ko bagutembereje ugashikayo kuvuga ibintu byose biri mu hoteli ni white birera kabisa bo hanyuma kigeretse ko murabona ishambere zose zikimatize shambere zose zirikimatize shambere zose ziri chauffe eau shambere zose zirafise ama televiziyo shambere zose zirafise ama frigo uraze ko ari umuntu agenda amagara mukitse ugasanga afise umutate uzagisha muri frigo kugira azara witera bo nukuvuga yuko internet irakwiye mufisemo na wifi yego wifi iruzuye nukuvuga iyi hoteli vraiment ushika kwisatu ko turavugana nta kintu na kimwe novuga ngo irabuze kuvuga abakiriye barakubaza ati mbega iki kirimwo d'accord iki kirimwo d'accord iki kirimwo d'accord urumva nta muntu adutelefona ngo asubire inyuma wow iyi niyo hoteli twatangiye tubabwira abakunzi ba Fresh TV 257 mubana ko twari kwagiriye ubuntu na boss mwenyewe akahishikira akaduha akaryo akatuyagisha byinshi mwabyumviye mwabonye byinshi n'umundi muvyo yagiye avuga twaberetse ubona yuko ari hoteli yakarorero ariko je nshobora kubana nayivuze nkayirangira abantu kutariko nk'umuntu yoba yikeneye kuko nabonye abanyamahanga batingiye kubookinga batubaza ati muturangire neza hari n'abantu bataremera yuko ino hoteli of course iri mu Rumonge bavuga ati reka ibyo bintu mubesha nta
hoteli nk'iyi iri mu Rumonge abantu bo barangira gute neza na neza hano hantu nk'umuntu yo bashaka kwaza neza neza iyi hoteli kugira ndamurangira umuntu neza na neza icambere ni inzu ushitse Rumonge centre niyo nzu ya mbere ndende ushobora kubona hanyuma ucisanga ku ibabara rya kane muri centre ribe ibarora rya kane niho ucisanga nukuvuga uzananye Bujumbura urayibona uzananye Makamba Bururi urayibona ushitse centre Rumonge urayibona nukuvuga niyo nzu ndende ishobora kuboneka kandi NIYIBITURONSA HOTEL naho baza umwana wari wese naho baza uwari we wese ashayikurangira nukuvuga iri place nziza iboneka nta muntu numwe atoshobora kuyibona yego wow nibaza ko yavyumvikana natangwe nanayivuga uburyo natwe twasa n'abafitse ubwo bacituza kwamenya gute tukibaza umuntu wa mbere gusa mbere n'uwo twari kwazana imodoka yatubwira ati naho haruguru duca turayibona iribonekeza hoba hari akamo mutera cane abaguzi tunga b'igihugu ku kintu cane nakunze kijanye no kwinvestisa mu gwaruka kugira nabwo gwisununa ego cyane bariko baranabikora na cane ngahe iwacu mu Rumonge nubwo je nakoze ibi ikibazo cyo kwakira ingenzi kirashara ikibazo nta mahoteli menshi turashobora kuronka no kuvuga Rumonge irakunzwe yakira ingenzi nyinshi no kuvuga rero nta mahoteli turashobora kuronka ashobora kwakira abantu bagendera Rumonge barashobora kuza bakaraza Nyanzarake bakaraza Bururi ahahuzuye rero ababwiza tunga dushobora kuyaga abo nashoboye guhanura benshi bariko barazubaka muhora mubashishikariza namwe ego ntabwo bamuma mufise yuko hashobora kuza concurrence hari akantu twita ngo gukubita hasi ejo namwe hakaze niba da concurrence mu imyaka ko bitoshoboka kuko akeza karigura nico gituma nabwo yuko iyi hoteli kwijere condition twagerageje kuraba eske mu myaka 20 iri imbere ubuzoza zokora ibisa gute kuvuga rero natwe tukiyubaka twarihaye mbe mu myaka 20 woza kugira concurrence azoshiramwo iki ati NIYIBITURONSA izoba isigaye yari yo kwitwa ngo ntekiri muzigezwe be mpamva tabwo bugira bwo gushishikariza abaguzi tunga bandi ati ni mwubake ego nibubake mbwa ndazi yuko concurrence atari bunyene bazubaka mbwa ntazoshikira NIYIBITURONSA HOTEL zero baba kabisa wumva yuko abazi n'igikorwa yakoze ariko iyo umuntu akoze tube tuzemera iyi hoteli ni idasanzwe mwijambo rimwe mutama mu nkundire kumbure mafisa akajambo kamwe canke tubiri mwoshikiriza bariko baradukurikirana hanyuma duce tubandanya mukanya n'ibirori bigiye kubera muri kino kibanza citeko bo cuno gira bariko baratwumviriza nka jewe nidondoye mwumvise umwidondoro wanje ivyo nkora mwavyumvise rero uyu mugambi nakoze uri mu migambi Nyenicubahiro yamarika arasemerera yuko abagwidatunga bokora muri iki gihugu cy'u Burundi kuko uyu n'umugambi uhamagara ingenzi bigatuma yamahera y'agaciro twibwa turarondera ingenzi ziza ziyazanye asigara mu gihugu iwacu tukazakira neza tukazifata neza kandi murazi na Nyenicubahiro kubijanye n'ibintu byo kwakira ingenzi yaravyoroheje ntihagire umuntu azovuga ngo vyagenze ukuntu arabisemerera kandi yaravyoroheje cyo ndagishingira intahe rero nje gituma nuhanura abariko baranyumviriza na cane abanyarumonge biwacu ko bokomeza nkuko n'intwaro yigura bisemerera bakavuga ati mu Rumonge turakenya iki ndabasavye uzoba akeneye impanuro canke ari cabaza jewe azondonka ndavyemeye icyo azombaza nzomwishura nzomurongora kugira nawe ashobore gushika ku mugambi nk'uyu kumbure munadukundiye ni nimero yanyu wanashaka canke yababijejwe hano muri hotel turaza kwishira hasi bayibone tubashimire cyane mutama NIYIBITURONSA akandi kazina niko akamenya akazina kanje ni NIYIBITURONSA Jafet NIYIBITURONSA Jafet umwe mu patrona kunze cyane bari hambo baciye bugufi ariko ubone ibikorwa byabo byivugira cyane ndabashimira cyane bakunzi ba Fresh TV 257 make your comment guys byumviro byanyu ningira kamaro turabikunda cyane karibu cyane namwe muri no hotel ya Karorero
inzira ni nyabagendwa babakira neza nibaza mwabonye byinshi bagiye bari kwakiriza nkuko mugiye mubibona dusubire mu kanya mu kirori kidasanzwe turabakunda cyane hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.